bakunzi banywanyi ba radio umurisho turabaramukije. Uyu numwanya wo kumviriza ikiganiro ndondeza mushikirizwa n'ishirahamwe Fokode kubijanye n'abanyagihugu Burundi bafatwa n'inzego z'umutekano mu nyuma bakabugwa irengero ryabo. Nkuko twabiyemereye ku munsi w'Imana uheze, ikiganiro ndondeza cuno munsi ni igice ca kabiri cinyishu turiko turatanga kuvyagiriji n'ibitutsi tumaze imisi dutukwa n'inzego z'umutekano, cyane cyane umuvugizi w'igipolisi Petero Nkurikiye, aho yubahutse kuvuga ko ndondeza ariyo inyuruza abantu ikabagandagura mu nyuma bakabugwa irengero ryabo. Bikadutangaza ingene umuvugizi w'urwego nk'ubwo ashobora kubahuka kuvuga ibintu bikomeye nk'ivyo atatohoza na rimwe yakoze, atacemezo na kimwe ariko arerekana, ata n'umuntu umwe gusa ashobora kutubwira ngo naka yarahagaritswe na Fokode mu nyuma turamubura irengero ryiwe. Muri nobi kandi abanywanyi batari bake batwandikira baturungikira ikiganiro cyatanzwe n'umukuru w'umugambwe FNL wegereye Petero Nkurunziza Yakobo Bigirimana, aho nawe yubahutse kuvuga ko aba bantu bose isekeza ndondeza gerekana ko banyurujwe, ko ari ndondeza ngo yabarungitse mu mahanga inayo igaheze karonka ngo igice cy'amafaranga ku muntu umwe wese ibirungitse hanze. Ayo majambo ntaco dufise yavuga ko biramenyerewe ko Yakobo Bigirimana akunda kuvuga ibitagira umutwe n'amaguru. Tukibaza ko ababuza babo imiryango iri kwirarira, ahubwo ariyo ikwiye gutumbera Yakobo Bigirimana agaheza akabereka abo bantu bose ibihugu barimwo ko wumva afise ivyemezo vy'ivyo yavuze. Nkuko rero twabibemereye, uyu munsi turasubira kugaruka ku madosiye atari make isekeza ndondeza ryakoze ko amatohoza kugira ngo izo nzego z'umutekano zivuga ko ari twebwe twabanyuruje twibutse amadosiye twavuze yariyo nabo baheze mbeze berekane ingana abo bantu bose babanyurujwe n'isekeza ndondeza. Uyu munsi tuza kuvuga ku bantu banyurujwe mu mwaka w'2015 gusa, abo bose bakaba ndondeza ari abo yakoze ko amatohoza. Ntibabisigura ko abo aribo bonyene banyurujwe, bisigura ko aribo twatohoje ko dufise ko amakuru y'ivyababayeko. Duhere ku mwana Albert Kubwimana yanyurujwe ku igenekerezo rya 25 Gitugutu umwaka w'2015. Tubaye nk'abibutsi byabaye uwo munsi muri zone ya Cibitoke mu gisagara ca Bujumbura. Ico gihe habonetse umuntu agwaye mu mutwe, yari yitwaje inkota. Abasirikare abapolisi bagerageza kumwaka iyo nkota birabananira, baca baramurasa mu mutwe aracikana. Mu gihe bari bamurashe niho grenade yaciturika ikomeretsa abapolisi batari bake, maze abapolisi bari mu bakingira Petero Nkurunziza bo muri API nabo muri brigade anti-emet yari irongo ico gihe na Desire Uwamahoro baza bariruka kuraba ibibaye, baca biruka kugwaruka rutandukanye aho mu Cibitoke. Niho bamwe birutse ku basore babiri baca binjira mu rupangu rwabamwo Albert Kubwimana. Albert Kubwimana yari yicaye muhira avuye ku ishure ariko arasoma ivyigwa vyiwe, maze bamusanga agifise nikaye, baramufata baramujana baca bamuhereza umwe mu bacungera Petero Nkurunziza, Brigadier Jonas Ndabirinde, akunzwe kuvuga amadoshe atari make yo guhagarika abantu bakabugwa irengero ryabo. Jonas Ndabirinde wenyene yaranahejeje araniyemerera ko yamuhagaritse, aravuga ko ashobora kuzomurekura, ariko umuryango wararindiriye urabura. Abana bigana na Albert Kubwimana bahagarika amashuri indwi zibiri zose basaba ko Albert Kubwimana rekugwa. Gushika uyu munsi nta urasubira gukubita ijisho Albert Kubwimana. Albert Kubwimana yari yiga mu mwaka w'11 kuri lycée municipale yo mu Cibitoke. Kwigenekerezo rya 31 kwezi kw'icumi aho mu 2015 naho habonetse ibara ritari bigere riboneka mu gihugu cy'u Burundi, aho abapolisi barongowe na Commissaire Desire Uwamahoro bategereye abantu bari bavuye guhamba babasukamwo amasase. Ico gihe babarashe niho hari abatari bake bashoboye gusohoka mu modoka bariruka banyagamagara. Muri abo bariko bariruka harimo umusore Ernest Nimbona, umunywanyi w'umugambwe FNL, akaba kandi yari yaranakoze imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu ca Petero Nkurunziza.
Ernest Nimbona yarakomerekejwe n'amasase maze mu guhunga atera aje ku bitaro bitoyi vy'Iburinga. Aho ku bitaro bitoyi vy'Iburinga naho haciye haza uwitwa Remejinze Imana. Komiseri Remejinze Imana akaba yararongoye igipolisi mu ntara ya Bubanza, aheza asohora abari bakomeretse bashika batandatu agenda bajanye kuba bajanye ntawuzi irengero ry'abo bantu. Muri abo bagiye bajanywe na komiseri Remejinze Imana batazira akajisho hari harimwo Ernest Nimbona. Guhera ico gihe ntawuzi amaherezo ya Ernest Nimbona kiretse abantu uwo musi nyene bagerageje gutelefona umuryango wiwe bakoresheje telefone, bakaba bavuga ko bari bamufise ngo mu rukoko. Guhera ico gihe ntawuzi amaherezo ya Ernest Nimbona. Kuri uwo musi nyene hari umwarimu yitwa Serge Ntakarutimana yigisha icigwa ca geography kuri lycée communale yo mu Rukaramu. Ico gihe avuye kwishure gutanga ivyigwa ariko arataha nihageze hafi y'ikibuga gikuru y'ikibuga c'indege c'Ibujumbura, yabona abapolisi bari bafashe ugwaruka, bafashe umusore bariko baramukubita cyane. Aravye uwo musore aranamumenya, yari umwe mu babanyi biwe baba muri zone ya Cibitoke mu gisagara ca Bujumbura. Maze Serge Ntakarutimana amaze kubibona afata telefone ahamagara biwe kugira ngo atabarize uyo musore. Abapolisi bamaze kubona ko Serge Ntakarutimana yariko arahamagara kuri telefone, baraza baramufata bamuhereza wararongoye iperereza muri zone ya Buterere uwitwa Toma. Kuva Serge Ntakarutimana bamuhaye Toma gushika uno musi nta urasubira kumukubita ijisho. Kwigenekerezo nyindwi ukwezi kwa 11 mu 2015 uwitwa Jeremy Nduwimana yararongoye ugwaruka rw'umugambwe MSD mu ntara ya Ngozi, akaba kandi yari na kimyozi aho ku mugwa mukuru nyene w'intara ya Ngozi. Yarahagaritswe ku mugoroba n'abakozi b'iperereza bari barongowe na Joseph Mathias Niyonzima. Jeremy Nduwimana yari yamaze kuronka makuru amubwira ko ashobora kuza gufatwa kuri uwo mugoroba be na mugenzi we, ariko hageze ku mugoroba uwo yafata ko ari nk'umugenzi wiwe w'imumbonera kure yitwa Pierre Burato ngo niwe yamuhamagaye ku mugoroba amubwira ko Joseph Mathias Niyonzima yamaze gusubira i Bujumbura, ko Jeremy Nduwimana ashobora kunyeguruka ataka ikimurondera. Jeremy Nduwimana ashika ku muhani we atora ibikoresho vyiwe kugira ngo asubire kuja kunyegera. Maze asohotse inzu niko kucahura n'abakozi b'iperereza barongoje na Joseph Mathias Niyonzima, bamuriza imodoka baramujyana cyo kimwe n'abandi basore bane bari bafashwe kuri uwo mugoroba. Isekeza ndondeza ryarashoboye kuronka umwe mu bari bafashwe yashoboye gutoroka asimba imodoka ya Joseph Mathias Niyonzima. Niwe yatumenyesheje ko iyo modoka yateye itumbera mu ntara ya Karusi. Guhera ico gihe akaba atawurasubira gukubita ijisho Jeremy Nduwimana, tukibaza ko nabandi bafatanywe nabo nyene bashobora kuba barabuzwe irengero. Kwigenekerezo ry'indwi ukwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'2015 naho niho umunywanyi w'umugambwe MSD yitwa Alexis Nkuzimana yari asanzwe akora akazi ko kuvunja amafaranga mu gisagara ca Bujumbura. Yahamagawe n'umugenzi wiwe uwitwa Patrick ngo yararongoye umugambwe MSD muri commune Gahombo mu ntara ya Kayanza. Amuhamagara ngo bahurire hagati mu gisagara ca Bujumbura aho benshi bakunze kwita kwa Kapa. Ico Alexis Nkuzimana tarazi no uyu Patrick yari yahinduye, yarasigaye ari umukozi w'iperereza. Maze Alexis Nkuzimana ageze aho kwa Kapa yahasanze imodoka z'igipolisi zimurindiriye, maze abapolisi bo muri cya gipolisi gicungera inzego bita API baca baramufata baramuboha bamuterera muri kamyonete pickup bamushira inyuma ngo baca bamufuka ihema. Guhera ico gihe nta urasubira gukubita ijisho Alexis Nkuzimana, kiretseho ku mugoroba w'uwo munsi nyene itariki 7 za Kigarama mu 2015 yaciye telefona umukenyezi wiwe Emeline Ndayishimiye amusaba ko yotegura amafaranga $1,000 yangana ico gihe ni miliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi, maze akazoyashikiriza bukeye abantu bari bamutwaye kugira ngo bace barikura Alexis Nkuzimana. Emeline Ndayishimiye
yari umwishwa w'icegera c'umukuru w'iperereza General Joseph Ndayizamba benshi bazi kw'izina ry'itazirano rya Giti. Kubera ukwizera icegera c'umukuru w'iperereza mu Burundi, Emeline Ndayishimiye amaze kwibwira se wabo, yarizeye ko ataco aza kuba mu gihe aza kuba atwaye ya mafaranga y'ukubohoza umugabo wiwe Alexis Nkunzimana. General Joseph Ndayizamba yatanze abapolisi babiri bakora mu iperereza ngo baze gucengera Emeline Ndayishimiye mu gihe yaragiye gutanga ayo mafaranga ku kirabo bita Chez Gerard mu Kigobe. Ariko icyatangaje nuko baba polisi batemeye kugenda bajanye na Emeline Ndayishimiye, ahubwo bamubwiye ngo agende n'ipikipiki nabo baze inyuma yiwe mu modoka. Emeline Ndayishimiye yageze kuri cya kirabo kwa Gerard mu Kigobe, niho yacahura n'abantu bambaye impuzu z'igipolisi bafise ibigwanisho bikomakomeye harimo n'amaransi roquette, bamwinjiza mu modoka ya voiture Toyota Probox y'ibiyo bitabona, ngo bagenda banamwicaye ko bagenda batwaye na ya mafaranga yose. Guhera ico gihe nta burasubira gukubita ijisho Emeline Ndayishimiye. Igitangaje ninge n'iryo perereza ataco ryakoze, ahubwo ngo rize gufata abo bantu bakashima ko Emeline aza gutanga amafaranga. Ikindi cyakurikiye ikitangaje ninge n'igihe yafatwa atanumwe yagerageje kumutabara, kandi yari yitwa afise abapolisi bamucungereye. Ivyo bikerekana ingene abahoze ari aba ex-FAB ataco bamaze mu nzego z'igihugu, kuko umwishwa wiwe amaze kunyuruzwa uyu General Joseph Ndayizamba nta na kimwe yashoboye gukora kuri abakozi b'iperereza banyuruje umwishwa wiwe. Kwigenekero rya 11 Kigarama mu 2015 benshi baravyibuka, hari imigwi itazwi yateye amakambi mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara ya Bujumbura benshi bakunze kwita Bujumbura Rurale. Kuri uyo musi hari abantu batari bake bagiye barafatwa mu bice bitandukanye mu gisagara ca Bujumbura no ku mabarabara aza mu gisagara ca Bujumbura. Mu gitondo ca kare uwitwa Joris Ndaripane yarahagaritswe mu ikambi y'abasirikare mu Ngagara, maze mu nyuma atwagwa n'umukuru w'ikambi Major Ildefonse Hakizimana batagira amapike aja kumuhereza ngo abakozi b'iperereza. Guhera ico gihe nta burashobora gukubita ijisho Joris Ndaripane. Longin Manirambona umunywanyi w'umugambwe MSD akaba yari n'umukozi wo mu nzu mu Kabondo, nawe yarahagaritswe hafi y'ibiro by'userukira papa mu Burundi ku murango mu masaa 5 y'umurango, ahagarikwa n'umukozi w'iperereza. Uyu nawe mu nyuma telefona n'umuryango asaba amafaranga kugira arekure Longin Manirambona. Amafaranga yaratanzwe, Longin Manirambona nta urasubira kumukubita ijisho. Loha Mukeza Mihigo umucamanza muri sentare ntoyi y'Imarangara, nawe yavuye Imarangara uwo musi nyene agiye kuramutsa umuryango wiwe mu Nyakabiga, maze ageze i Bugarama ahagarikwa n'abapolisi bamusohora mu modoka, maze acarafatwa n'abapolisi bari bacungera uwatwara igipolisi muri Bujumbura Rirare yitwa Ayubu Sindayigaya. Ico yazize cyane nuko karanga muntu yiwe yari yanditse ko kwava mu gisagara ca Bujumbura muri quartier ya Nyakabiga bita quartier y'abagumutsi. Guhera ico gihe umucamanza Roha Mukeza Muhigo nta urasubira kumukubita ijisho. Uwo musi nyene ku mugoroba umunywanyi w'umugambwe MSD akaba n'umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi yitwa Jean Hakizimana, nawe yahagaritswe ku mugoroba n'umuhisi Lieutenant Colonel Darius Kurakure aja kumupfungira mu gasho ka zone Cibitoke, agaruka kumusohora ngo mwijoro uwo musi nyene. Guhera ico gihe nta urashobora gukubita ijisho Yohani Hakizimana. Haciye iminsi ibiri gusa Joseph Nsabimana benshi batazira commissaire mu gihe cy'imyerekano, uyu nawe n'umunywanyi w'umugambwe MRC Rurenza Ngemero yarahagaritswe, nawe ahagarikwa n'abapolisi bari barongowe na Brigadier Jonas Ndabirinde bamuhagarikira mu Ngagara. Igihe afatwa yari yatezwe umutego n'umwe mu basore bahoze bari mu myerekano, yari asigaye akorera iperereza uwitwa Brice Tuyikeze, yari yitwa ko ari we agiye guhura nawe ahura n'abapolisi benshi barongowe na Brigadier Jonas Ndabirinde. Guhera ico gihe nta urashobora gukubita ijisho Joseph Nsabimana batazira commissaire. Kwigene
igenekerezo rya 22 Kigarama mu 2015 Pascal Ndimurukundo umugwizatunga akaba numwe mu barongozi w'umugambwe MSD mu Cibitoke ari kumwe na Charles Mutoni wabo batazira Majeur nawo nyene umunywanyi w'umugambwe MSD barahagaritswe kuri Gare du Nord mu Kamenge bahagarikwa n'abakozi b'iperereza bari barongowe na Joseph Mathias Niyonzima. Ico gihe Charles Mutoni wabo yarashoboye gutelefona mu muryango aramenyesha ko afashwe na Joseph Mathias Niyonzima. Kuva bano bantu babiri bafashwe nta urasubira kubakubita ijisho bikavuga ko bo baragandaguwe bakaja gutabwa mu ruzi Ruvubu. Iyi dossier ni imwe mu madosiye yatanzwe ko amafaranga menshi cyane muri ibi by'abantu basaba amafaranga abantu bamaze guhagarikwa, hakaba mu mafaranga twashoboye guharura muri ndondeza twamenye ashika miliyoni 10 z'amarundi. Ayo mafaranga amwe muri ayo mafaranga akaba yoba yahawe umukozi w'iperereza yitwa Salvatore Horihoze atumwe na Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazungu. Kuri uwo munsi nyene igenekezo rya 22 Kigarama mu 2015 Adjudant Alexis Hakizumukama umuforoma wo mu ikambi y'Ibururi yarahagaritswe kumutakura aho yariko afata agacupa ahagaritswa na Capitaine Prudent Ntezimana co kimwe n'abandi bantu 11 aho nyene kumutakura maze baja gupfungirwa kwi position y'igisirikare yari kwibarabara rya gatatu aho nyene kumutakura. Bukeye Adjudant Alexis Hakizumukama yarasohowe umunyoro aja gupfungirwa mu gashoka zone Cibitoke aho yagiye arungitswe na Lieutenant Colonel Darius Kurakure. Aho nyene yarahapfungiwe imisi nk'ibiri gusa umuryango wiwe urashobora no kumubona, ariko mwijoro ryo kunwera ijoro ryo kwa 25 rishira uwo 26 Kigarama mu 2015 Alexis Hakizumukama yasohowe umunyororo mwijoro ngo yoba yasohowe na Darius Kurakure nyene. Guhera ico gihe nta urasubira kumukubita ijisho. Uwo munsi nyene kwigenekezo rya 26 2015 Jasper Arakaza sore yaramaze imyaka 10 aba mu gihugu cya Afrika y'Epfo yarahamagawe n'uwitwa Emmanuel Niyongabo amuhamagara ku telefone. Emmanuel Niyongabo yahoze ari mustantere wa komine Cibitoke mu gisagara ca Bujumbura, akaba yagaragaye cyane mu gihe cy'imyerekano yambara impuzu z'igipolisi akaja kurasa abanyagihugu bari mu myerekano. Maze Jasper Arakaza aja guhura na Emmanuel Niyongabo mu kabare kiwe kari muri quartier Twinyoni mu Kamenge wa kabare bita Katamuti Pandamuti. Maze aho nyene muri ako kabare akaba ariho Jasper Arakaza yaciye afatirwa agenda ajanywe n'umukozi w'iperereza yatwara iperereza Muramvya yitwa Olivier Nibitanga. Maze guhera kuva Jasper Arakaza afashwe uwo munsi nta urasubira kumukubita ijisho. Kuri ino dossier naho nyene hatanzwe amafaranga menshi cyane ashika miliyoni 7 z'amarundi, ariko nayo mafaranga yatanzwe Jasper Arakaza ntarasubira kuboneka. Kwigenekezo rya 29 umwaka wa 2015 twaravuze abahoze ari abasirikare ba FNL bakaba n'abanyeshuri mu makaminuza atandukanye y'u Burundi bafashwe i Bujumbura no mu gisagara cya Gitega kugira ngo bategurwe baje gufata uwahoze ari umushikiranganje Moyize Bucumi mu gihugu cya Tanzania. Bikavuga ko bagiye barongowe n'uwitwa Major Tade Butumagu agendanira Petero Nkurunziza. Abo twashoboye kumenya gushika ubu ni Premier Sergent Vital Niyonkuru be na Premier Classe Jean Marie Vianney Mbonima. Abo bose kubafashwe ico gihe nta urasubira kubakubita ijisho. Kuri uwo munsi nyene igenekezo rya 29 Kigarama mu 2015 umusirikare yitwa Alexis Nihorimbere yakora mu biro bikuru vy'intwara miheto. Umupolisi Adene Bizimana yakora muri komisariya y'igipolisi Igitega. Bena Valentin Habiyakare yahoze ari umupolisi barahagaritswe kuri parking y'imiduga ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega. Bahagarikwa n'umupolisi agendanira Petero Nkurunziza yitwa Caporal Claude Nijimbere. Maze arabafata ari kumwe n'abandi bapolisi barababoha babashira mu modoka ya Caporal Claude Nijimbere batazira amatwi bagenda batumbereye ikirimba cy'umukuru w'igihugu ngaho nyene Igitega. Kuva bafashwe nta urasubira kubakubita ijisho. Eka n'imodoka bari barimwo Starlet itukura yatowe bukeye ku kiraro cyo ku Ruvubu muri commune Shombo mu ntara ya Karusi yaturiwe. Guhera ico gihe nta kirakogwa kugira ngo bano bantu batogwe, nta n'ubuzi irengero ryabo. Ni hano rero ikiganiro cy'uno munsi kirangiriye. Turashimiye mwese mwariko
muradukurikira, tukibutsa uwo wese azi uwafashwe akabugwa irengero ko ashobora kubitwandikira. Murakoze.